tukomeze urugendo mw'ijuru sugukina komeza urugendo tuzagerayo mw'ijuru tuzongera kubabara bataziduhanagura amarira bakristo dukomeze urugendo tuzashira ego bakunzi namwe mama mukurikirana ihiganiro umudiyo live turabaye kandi ikaze naho haraciye igihe atajyano dukora byari byavuye ku mvo nkuko mubizi zitatuvuyeko uno munsi rero nkuko muvyumva natangiye ukaririmbo k'Imana canke bita mugwi wa gospel rero nkuko kenshi bisanzwe bizwi no muziki bavuga ko ari Imana gospel ni jambo bivuga gospel no kuvuga amajambo y'Imana uwo muziki rero kuri je uko ndabibona no ku bantu bose bazi ko mu kiganiro umudiyo live umuziki nyawo umuziki uvugije gospel ni genre y'umuziki no kuvuga ati nundi muziki na kandi nikindi gice cy'umuziki gisanzwe gihari benshi bakunze kuvuga ko ari Imana ariko kubganje mbona ko ari umuziki uhari nko mu yindi miziki yose isanzwe ihari no kuvuga twovuga ko ni nkuko hariho jazz hariho blues hariho reggae hariho zouk hariho afrobeat cyangwa ibindi naho kenshi ari umuziki uvuzwa n'abantu b'amashengero ugasanga muri ino myaka rero hariho abawuvuza boro badafise kujya kunko kuboneka nkaho menga n'abantu b'amashengero bawuvuza bameze uko basanzwe bameze uno munsi rero ndi kumwe n'umunyamuziki asanzwe mbere avuza mu mwanya ndahezanda mubereke aize yidondore murakoze amazina yanje nitwa Prince Tuombe mbega Tuombe nuvuga gusenga yavuye kuki izina ry'abavyeyi baguhaye yego Prince Tuombe mbere yuko tugiye ikintu na kimwe tuvuga cye tugira urashobora kubanza kwaducishiza akarimbo kamwe gusa watorokanije uziko kaza kuryohera yabajewe naburi ko baradukurikirana yego sawa Ndaje mukiza ndaje mwami n'umutima wuzuye amashimwe aho vyagiye ku ntebe yawe imbazwa n'aya mashimwe ndaje mukiza ndaje mwami n'umutima wuzuye amashimwe aho vyagiye ku ntebe yawe nunamye imbere y'inganji yawe zanye ibimazi bimota neza ndabigushikaniye urabibereye nunamye imbere y'inganji yawe zanye ibimazi bimota neza ndabigushikaniye urabibereye nunamye imbere y'inganji yawe zanye ibimazi bimota neza ndabigushikaniye magnifique je nibaza ko aho nahereye naje no munsi mpava nkizwa nkaba nakiraga kici sinzi nakubeshe sinzi nico bisigura gukizwa nta kintu tuko tura ego Prince ikibazo cyane numva shaka kubaza waje mu muziki gute wavutse uvyisangamwo cha byagenze gute ego cyane mperuka nkiri umwana mutoya niga mu mwaka wa gatatu primaire nafite umuncle wanje mu guitariste icyo gihe singa mu Burundi
mu gihugu kibanyi cya Kongo niho twisanze niho twavukiye yavuze umuziki gose cyane il plein de l'artiste yose yari umugitariste mwiza bari bamuzi kenshi wasanga yicaye ahantu kwibarabara amamodoka arengana ajya mu Rwanda abantu bakurikiranye navuze imiziki twamwita umoncle na niwe umwigisha turi kumwe so niho nisanze ndi mu muziki papa aririmba muri arongora chorale na mama wanje baririmba bose nivyo ama nisanga justement ndumuririmbyi kabisa ico gihe ndumwana mutoyi cyane ego muziki rero ugenda urakura bikuriramwo ego Prince reka ninjire ubunyene mu kibazo cyariko cyatumye mbere ahubwo nkora n'ikiganiro nkakora no mu ririmbyi asanzwe arimba gospel jewe nk'umunyamuziki na jewe nyene iyo bavuze ngo umuziki wa gospel jewe numva ko ari umuziki nk'iyindi muziki yose kandi nivyo no kuvuga umuziki kujya hariho jazz blues R&B hip hop afrobeat traditionnel tout ça jewe numva ari umuziki nk'iyindi ariko igihe cyose naba kenshi ndi kumwe n'abantu bavuza umuziki umuziki usanzwe bita kwa gospel w'Imana nasanga bacambira oya twe tuvuze ivy'isi tuvuze umuziki w'isi mwaje muvumenga nayo niyo ni muziki muvuza wewe iwawe imiziki y'Imana nabijya bita ngo séculaire ku buryo twakuze tubona n'abajya bandi bavuza gospel bafise ishusho banatandukanye n'ukuntu twe twavuga ko twitwa tuvuza imiziki y'isi dusa kandi tumeze inyifato ko cyo twagira n'ubyo tukigira ku murimo mugabo ndakurazi nakuzi batambwiye kuvuza gospel ntavyo nomenya look ufise ni look mu artiste tout simplement dushatse dukoze mu jeune wubu tout ça kandi bivugiza gospel ndibaza ko hari nk'amashengero ujamwe cyangwa bari bakubwira bati oya ujya niyo uvuza umuziki w'Imana iryo tandukaniro iyo contradiction uyumva gute hari ico bitwaye wumva wewe ko uvuza umuziki atari w'Imana kubera ko udafite look nk'iy'umuntu kumbure w'Imana cyangwa tuvyumvira icambere je nshoboye kuvuga eski muziki gospel tuvuze gospel ni style cyangwa donc ikindi kibazo ni style cyangwa nivyo turirimba novuga yuko itandukaniro riri hagati cyane riri base kuri message dutanga ku butumwa dutanga kenshi usanga buri base cyane mu majambo y'Imana buri base cyane kwedika abantu bijyanye na comportement iri divine ego kunyifato irora ku Mana ego mugabo iyo tuvuga bari secular music yo kenshi ku twebwe abakristo hari ibintu bimwe usanga biri bizarre hakaba n'ibindi bitanga ama message meza jewe ico ntahura cyane umu artiste cyangwa umuririmbyi ni umuntu atanga message yigisha showe kwigisha umuntu akijije cyane udakije nuvuga kuri wewe umu artiste umuntu atanga ubutumwa bwiza gusa mu buzima uwo baririmba bwira abantu tubakundane bumvikane naho kumbure yo batabicisha mu ijambo ry'Imana kuri we n'umuntu w'umu artiste avuga ariko ara educa société ni ibintu byiza kandi ishengero nabyo riri muri société ishengero muri ishengero so ibyo dutanga ni message twedika abantu bivanye naho turi mugabo nitwibagire yuko la musique kandi hari igihe détruise abantu ku byo dutanga bitameze neza cyane uvuze neza cyane wavuze ikintu ati mbega music gospel ni rythme cyangwa ni message cyane birakunze kuvuga ko hariho amaritme amwe yitwa ngo umuziki ngo w'isi uno munsi turayumva bayaririmbamwo effectivement amajambo y'Imana hariho abavuga bati oya iyo rythme yagucyonye nimwe bavuza mu butambiro mu boîte de nuit naho yirimbamo amajambo y'Imana ubyibaza kwiki je ndibaza hari abantu mu muziki bagomba gushira ama doctrine ya eglise yabo mu muziki bagashiramo ama doctrine y'amashingiro uzikire kiza cyane icyo nacyo ni kibazo kuko umuziki style yoyo
kwanza wowe ufite experience uri mu musicien none hariho amanote y'aba gospel na natandukanira hari cyo cyo natangwa ndakubwira ni kuri jewe gusa icyo ma impact cyane abakinwa nibo baririmba ngo muziki uti na Lola ngo umuziki wavuye mu ijuru ivyo je ndavyemera kuko pour le moment turabona abantu baririmba badakoresheje ama instrument umuntu wawe ukavuza ingoma yego neza cyane sigura yuko Imana yaturemye idushiramo turimo twese yego so umuziki rero ni w'Imana umuziki ni w'Imana yego umva ko uko buvuza kose uguma ari w'Imana mugabo ukaraba ko uriko uraha ikigwa ciza igisho nziza la societe yego Prince Jean of Mengo vuga kandi karimbo kamwe yego rero tubandaye okay Ahadi za Mungu wetu zinasimama imara, ni za milele na milele. Hata milima yote ikianguka, ahadi za Bwana zinabaki pale pale. Hata ukijaribiwa na kuona unafika mwisho, Bwana anajua yeye ni upande wako. Neno moja ambalo mimi ninaamini, ahadi za Bwana zinabaki pale pale. Bwana Yesu yuko nyuma ya neno lake ili alitimize nawe upone. Ndio maana ninajua ahadi zake Bwana zinasimama imara kwa ajili yangu. Kama mvua jinsi inavyonyesha na itarudi, Bwana ananiona. Aliahidi atatenda, ninaamini hilo neno la Bwana. Yeye si mwanadamu ili aseme uongo, ahadi ziko pale pale. Yeye si mwanadamu ili akudanganye, ahadi zake zinasimama. Alisema atakubariki, alisema atakuinua, alisema atakuponya, alisema yo yo yo. Yeye si mwanadamu ili aseme uongo, ahadi ziko pale pale. Anasema iko nyuma ya neno lake ili atimize maneno yote. Wo 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 wo, sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliahidi. Sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliosema. Sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliahidi. Sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliosema. Yakobo kakataa kumuacha malaika, akasema usiponibariki sitakuacha. Na mimi leo sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliahidi. Sitakuacha Bwana wangu yo, ninangoja uliosema. Sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliahidi. Sitakuacha Bwana wangu, oh, ninangoja uliosema. Wavo cyane Prince, niyo ni indirimbo yo mu Giswahili wakora urakora yego ama message ubuvuzo ubona nkaho onye ubwiye abantu bigenze neza ko Imana izoteba ikabibuka yego ivyo ni ibintu vyiza. Nsubiye mbaye nk'usubira kujya twako turavuga wavuze ikintu kiza kivuga uti hari abafise inyigisho zabo z'ishengero runaka baca bashira muziki bagashaka ko twese twokurikira ukuntu babona ivyo bintu kandi narantuzonye ni la multiplicité ihari mu vy'Imana yego nayo ndakubaze unye mwebwe mbega wowe urafise ishengero mukorana witwa kuririmba mu ishengero cyane?
bisanzwe jewe mfise ishengero nsengeramo yitwa Trinité Libre ikwijabe nk'umuririmbyi asanzwe nk'umuleader wa praise and worship nkaba mfise kandi n'umugwi dukorana n'abagenzi umugwi w'iwanje je ndo ni ministère y'iwanje nkuri ibikorwa cyane en profondeur cyane par rapport n'ahandi hose ego nk'ama novuga ama concert mu bamuheruka gukora nk'ubunye wewe en tant que Principe Tuombe ni uheruka ryari kugira un concert live ubunye bon yiwanje je nyine cyane nuvuga ari wewe abantu baje kwira bazi ko tuje kuraba Principe Tuombe bon ama concert yiwanje je mperuka muri 2018 niyo nakoze ama concert yiwanje nyuma hajya muri CCF okay ego nyuma ngaho tukaci twinjira mu bibazo byinshi bya covid ama programme yose barahagarara mugabo nka invitation nk'ubutumire ndakora ahandi hose duherukana Pamoja Festival okay muri Pamoja baravugije ego igituma ndabikubajije urumva ucivuga ko hajemo covid et tout ça kenshi nkunze gukorana n'abacuraranzi babakora iyi muziki kenshi dukunda kwita ngo secular canke imiziki yo kwisi itavuga ubutumwa bw'Imana bo ugasanga mwijoro nko kuva ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu kwa Mungu baravuza mu bubari ugasanga navyo biba kenshi babeshejeho ndazi ko mwebwe muvuza gospel bavita makaraoke byo babagira mwe mwita gospel na karaoke mufise niyo muvuga ijingira nko mwijoro bama praise and worship ibihari gituma tuvuga ibijanye na ano kugira twumve ukuntu abantu babaye bakora ahari babayeho ko ari babeshejeho bashaka kubaho ndazi ko abo baba bagira makaraoke mwijoro bobo barahembwa bavugije umuziki mwijoro mu bari canke he mbiga umu artiste nka wewe wigenga wa gospel bon j'assume yuko utavuza mu bari mwijoro na makaraoke donc ubwira uvugije mwishengero baraguhemba bigenda gute canke bavyita ibikorwa by'Imana ko tuyikorera kwa gusa twese niko bavuga bigenda gute ndazi ko ari ikibazo kitoroshe kubera ko kivuga coroshe mugabo turi kuri plateau turavuga ukuri ego ni vyiza kugira abantu bagira umuco jewe kenshi abantu benshi barambwira wewe avec talent iwawe turazi yuko neza ego guhembwa mu mashengero coba ari ikintu cyiza kuko biradufasha mu bikorwa turiko turakora kandi biradufasha kugira dukore neza nta murimo nta kazi katagira impembo nta muri mutagira impembo kandi kugira kagende neza ifo money oui birakenewe ego gusa ikibazo tubagize cyane twebwe turi muri gospel music nuko no sinzi ko novuga ko ari mico cyane udakundana cyane iki benshi bagomba kutwereka yuko ari igikorwa cy'Imana kuko igikorwa cy'Imana kirakeneye amahera ego nk'ubu turagira ama production ama studio ibiki n'ibiki tuyakura he ifo ko tugira amahera none bampemvye noroshe bwakubwanje tiyewe sinovuga ko mpembwa je ndakora igikorwa cy'Imana nkuko babitwigishije mugabo ikintu kimwe je niyumviriye cyane nuko sinashase kuba limité kuraba cyane cyane l'église je naciye nkora ibikorwa by'iwawe uriyugurura ego cyane ego ndabivuze kubera nko muri iki gihe ca covid abavuza amakaraoke byagize ingaruka mbi cyane ku buzima bwabo kuko urabona amakoraniro ahuza abantu arabujijwe ni mu mvo zo kwikingira ico kiza kandi birumvikana mugabo urumva ku rundi ruhande niho bakura uburyo babeshaho uko biri kose nko muri gospel je novuga yuko abantu benshi tuzi nga aba artiste benshi bakora umuziki wa gospel benshi ntibahembwa kandi navyo bisingaruka mbi kuko bajya bambirisi bacu n'abaririmbyi bacagira tendance yo kujya hariya karaoke baronka amana
ndabazi benshi twakoranye beke cyo nyene naco ndakikubaze ko yego jewe najo nyene ushima umuziki ubwa mbere ngitangwa kwiga navuye mu mashengero nuko ko kenshi nibaza ko abantu bafise ama structure afise ibicurangisho bakora umuziki kenshi wamusanga ari abantu bifatanye n'amadini y'amadini y'abakatolika cyangwa amadini y'abaprotestanti usanga aribo bafatanye n'umuziki rero bigatuma iyo abantu batangiye kwiyumvira umuziki kuwukuramwo uburyo babeshaho bica bibasaba ko bavuza uwundi muziki usanga kuri je nico gituma ndakubwira ko vyose mbona umenga n'umuziki gusa nico gituma ntangira kubwira gutyo mbega nyene effectivement wewe nturigera ubatante yo kuvuga uti ndigire kuvuza uwo muziki wundi bita wisi mbega vyo buza umuntu canke ko nk'ubu wewe turakuzi kuvuza gospel ejo wisohoreye indirimbo itavutanga ubutumwa bw'Imana muga kandi kaba itavuga nabi atawituka atawityoza hari kibazo je indirimbo hoho novuga bozita secular music yego dafise n'indirimbo nyinshi zitajanye n'amajambo y'Imana ziyedika abantu ari igihe nagiye kuvizita umugwayi mu bitaro nsanga nyine abaforoma bafata abantu bajya kwa muganga bima inspiration yo gukora indirimbo narayikoze hari n'izindi nyinshi z'ama mariage zirahari ahantu twebwe tugira n'akamitende peut-être amakaraoke za mariage okay uja kwanima mariage yego n'abatarego ba gospel banima mariage ndahi navyo nyine basanga bararonse uburyo bwo kwibeshora batante cyane na n'amakaraoke tumenyereye abantu benshi kuko je mu rusange novuga yuko umuziki wo mu Burundi niwo utaragira intambwe nini cyane bishimishije kuko nabo nzije mu makaraoke nta numwe ubuzima bw'ije bunyenteresa cyane kuko kugira mbe interesse kwinjira muri karaoke peut-être sanga ari bwa buzima nyine like uravuze ikintu naho noreka kuvuza karaoke nkakora ivyo ndiko ndakora hari genda basumye nukuvuga wewe aho uri urumva yuko ivyo bikwinjiriza byasumba kuvuza ahubwo bajya bavuza karaoke bajya bavuye mu mashengero genda bagira ikigongo bararuha gose bakaronka amahera bararuha gose bakora amahera umva kuba ariko baradukurikirana bica bisigura yuko kumbure mwe muvugiza amashengero mugira gospel hariho akarusho mu bijanye n'uburyo mukura amafaranga mukurayo gusumba abavuza amakaroka asanzwe usanga ibyo sinovuga uburyo kuko nakubwiye mu ntango hari abantu bo muri gospel bivana na evolution y'ishengero cyangwa na compression y'aba leader hari aba leader usanga bahemba abantu barahari bahemba aba musiciens cyangwa aba leader wa chorale hakaba n'abandi quand même evana maisha ni kupambana na ngiye wanatoka so hariho une partie y'abantu usanga basuzima gerageje baramupanga inzu aronka amahera make yo gufungura c'est la même chose n'abantu bari muri sakira hakaba n'abandi bataronka na zero franc byababaje mugabo mu mudiho groove bakunzi mudukurikirana ni kugira nyine tuvugane ibibazo abavuza cyane cyane umuziki uvugije bahura navyo ivyo navyo nibazo by'ubuzima n'ibintu bisanzwe mbere ko tubandanya mbere ko naho tuko turegereza gusozera ikiganiro nago mu rucizemo kandi karimbo kamwe Prince ndibaza birashoboka Ici gospel. Ici gospel bivuze. Ni secular. Yego. Okay. Ntabwo ducangiye twe nta kibazo. La chance est ma chanson, avec elle nous dansons. La chance est la moisson. La chance est ma chanson, avec elle nous dansons. La chance est la moisson. L'éducation ou les talents ne suffisent plus pour réussir. Encore moins avoir des connaissances mieux placées. Oh yeah. La chance est un complément irrégulier dans la vie. La chance est un bon serviteur. Nous avons tous besoin. L'éducation ou les talents ne suffisent plus pour réussir. Encore moins avoir des connaissances mieux placées. Oh yeah.
La chance est un complément irremplaçable dans la vie. La chance est un bon serviteur. Nous en avons tous besoin. Pourquoi ne pas faire de ce thème un cours dans nos écoles? Ceux qui l'ont raté sont ceux qui disent: chaque fois quand je trouve la clé du succès, quelqu'un d'autre vient changer les cadenas. Oh, oh, oh. La chance est ma chanson, avec elle nous dansons. La chance est la moisson. Yeah, yeah. La chance est ma chanson, avec elle nous dansons. La chance est la moisson. Yeah. Oh, 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 oh. Yelele, yelele, lele. Umbiriza neza mwana wa mama. La chance est yeye, la chance est ma chanson. Oh. La chance est la moisson. La chance est la moisson. La chance est la moisson. Bravo, bravo. Ubutumwa bwiza cyane ati umugisha niyo ndirimbo yanje, umugisha niwo mwimbo wanje. Yego. Ama Prince turiko dusa nk'abasozera kiganiro tugiranye. Twahire tuvuga bya gospel, secular music n'ivyo bintu byose. Ubu mu gihe cya Covid. Y'abana bavuza amakaraoke bagira secular music barakozweko. Nawe watubwiye ko ari ufise yindi migambi y'ama concert nayo nyene kubera Covid zagiye bigira ingaruka mbi wasanga ntushoboye kubikora, kandi twatuzi ko bikenewe ko izo ngingo zafashwe zirakenewe kuko zirora amagara y'abantu no kugira bakingira abantu. None Prince hari umugambi ufise w'ama concert en ligne kuko no munsi la technologie irabituma ko abantu bashaka kugira ama concert en ligne. Kumbure ntanuzi aho bizoherera, kumbure ko amakonsera ari nyazo sigara yo aguma kogwa gusa. Ufise kutegekanya iki umugambi ufise kuri ivyo cyangwa imeze gute? Je novuga ko rythme y'abantu twese ni en ligne. Nako ndavyumvira na team management wanje tuyaga kuko avant je menyere cyane je sini limite. Ndashobora gufata n'umugwi tukavanga en 2017 tukagiye Kampala tugira concert kandi umuntu adutumye. Ngo turapanga program turagenda na team yose. Covid imaze kwinjira dufite umugambi wo kujya muri Kenya na team kugira concert mugabo Covid iratubloka. N'ubu turarindira imyaka iragenda. Musigaje solution en ligne rero. En ligne ni cyo kintu tumwa twiyumvira twese nyine twobikora. Ubwo kwanza na mitende ngayo wacu baturekura tugakora muga handi ho ni kibazo. Ego bon Prince Tombe ndagushimiye cyane kubona washoboye kuduha akaryo ukaza mu kiganiro cyacu kitagutumira. Ama bakunzi mu Dio Live bakoma dukurikirana turabashimiye cyane kandi turabifurije kuronerwa mu byo murimo byose. Abakurikirana bakunda Imana bakunda indirimbo zabo twizere ko tutabatsitaje bavugirwa ngaha byashitse naho batuba bari hama ikindi naco nuko ndabisubiyemo umuziki wose uva ku Mana nkuko babivuze wabawari wose mu gihe ufise ubutumwa bwiza gusa. Yego hama Prince mbere yuko duheza twashaka usezera abantu kandi karimbo kamwe. Yego kadiri indirimbo ya Kidumu mu artiste wacu. Okay ntakibazo ntakibazo indirimbo yundi mugenzi. Okay Namba moja Yesu asante Bwana. Namba moja nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu. Ni namba moja 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 moja. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu. Ni namba moja moja moja. Nimeshatembea nimeshazunguka kila pali
nikifika kila kona. Nimejaribu kutafuta kinachoweza kulizisha moyo wangu, nikatangatanga mashariki na kusini, ili mradi nitafute, nikamangamanga kaskazini magharibi, kupata kile ninachotaka. Wimbo nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja, 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 moja. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja, moja, moja. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja, namba moja. Aspecto mbenda gushimiye cyane. Murakoze cyane. Yego guitariste ndamushimiye cyane. Uza neza. Hama namwe bako maradukurikirana higano cyari umudiho live. Ebye naho buta hama ego ugume mwikingira ku video muri hose, hama mugumane inyifato nziza ibereye ihuye n'ubutumwa bwiza twagiye turumva ngaha anye yaba uburora ubuva kumana cyangwa mu kibano bicamisi yose. Turabashimiye cyane. Ciao naho butaha.